yaramwitanirije kuko naciye ndo umwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire. Yarambwiye kuba iwabo baramfashe nk'umwana ntutangare, yari jewe nariko ndabitegura. Kugira nshike ku rwego mpuzamakungu byansaba ko mpindura uko nkora kandi nkabaza n'abandi bo hanze byateza kugenda, ariko naratoye inzira ndatangura gukora amakomisiyo ngaha au niveau national kandi byaragenze neza. Competition yanjye nakoze nagize kenze competition naciye mva ngaha ndagenda mu gihugu ca Kenya itariki 11 itariki 6 z'ukwi 11 mu bihumbi 2019. Naciye ngumayo nagarutse ngaha itariki 15 z'ukwa gatatu. Nakoze amakompetition y'ama-cross country muri Kenya nikiza kibangamiye isi, ariko jewe novuga yuko covid yaramwitanirije kuko naciye ndo umwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire kandi ko nabikoze. Naciye ngaho Bujumbura nahamaze umwaka kuko sinashobora kuvoyaja. Abantu barabonye amafoto yanjye atandukanye ariko ndakora ama entraînement bakabona ingene ngana barabaza ni Francine aragwara kada Francine arakomeye. N'Imana bica bigenda neza. Mu kwezi dutegura Jeux Olympiques Tokyo 2020 cenza kongera qualification mu kwezi kwa gatanu zari tariki 22 sibuka itariki ni komisiyo nakoreye mu gihugu cya Espagne bita Guadalajara. Nakoze ibirometero 5 naciye mba uwa gatatu, mugabo narigiye kwiga sinabaye uwa gatatu kubera ibyo nashaka. Baransabye abategura competition de Francine, wewe dushaka yuko ufasha abafise umwanya bashaka kurondeza muri 15. Naciye aribo mufasha, naciye mba uwa gatatu ncakora iminota 15 n'amasegonda 12. Iyo yari yoko nationale au niveau international. Ncambura amasegonde 2, mugabo nayabuze ndabishaka kuko nashaka gutangura kwiga ikibuga menye iti. Ncangenda mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal. Nagiye kuvuga ati ngiye gushiraho umwanya wa minima wa Jeux Olympiques. Naciye nkora 14:54 ncandonka minima ya Jeux Olympiques. Ndategura neza ncandonka motivation. Sinahereje ngaho umumanaje wanje cyansabira kuja gukora competition mu kubatlete muri Ethiopia bariko baja muri Jeux Olympiques. Naciye ngene nacankora ibihumbi 10 ncankora 31 secondes n'amasegonda 8 secondes 31 minutes 8 secondes ncandonka minima kuri 10. Abantu bose baratangaye ati ibi nibiki, naje ku mutima ati narabiteguye. Ndavuga nti ngomba rero kuri Jeux Olympiques. Twagiye muri Jeux Olympiques nagiye kizishaka intego yari ntiyahinduka, yari yo gutsinda, yari yo kuzana uwundi mudare, ariko siko byagenze. Naciye mpura n'ubwanwa kandi karamana kuko naragenda akora qualification ndyohewe. Umwanya wamaze umara ngiye gutanga interview bacamura ngo pe Francine wamenye ko abaye disqualified. Ibyo ntibiki byabaye, ibyo ntibibaho. Icyategerezwa ko nari ndakica kikurikira twakuza kuraba ikosa nakoze cyangwa nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira. Naciye niruka muri centre de formation ndababatse uko nashika umwanya isaha utarahera niho nari kugira amakomplikasiyo yose ashoboka. Nenda bizikurikira nandikira chef wa mission w'Uburundi ndamwandikira ati muri hehe muze mumfashe kuko jewe
nkaje noshobora nyuma mu gushobora mwenye ico gihe message ntiyayibonye ariko niho yarari naciye umumanaje wanje mu nyuma aca arabona n'iza mabiri karamuzi uti Francine yagize ibibazo yaciye asanga aho yaciye aza acaransanga ndamurungika kuraba ati genda nabire ikosa nakoze kuko je nta kosa narizi nakoze caragenda acaragaruka acarambwira ati nta kosa je nabonye ryabaye ndavuga nti ntegeza kubona la video moi-même ni jewe ndi mu bihe bitoroshe ico gihe ntibankundiye bace banyankira mugabo wari kumfasha yari chef wa mission aho urumva nateza gutakamba ntakambira wari wese mbona yoshobora kumfasha naciye nandikira mo manager uti ingo nawe ati Francine ntibikunda jewe nta badge mfise badge ya Uganda tushika mission wa leta namubuze uti ndagusavye uti ngo acha wewe araza samba aje mu Burundi kuko ari hajya nk'udukorana yacaza araba ati Francine mu mwete video batangwa baratwankira ati ntibikunda ico mukora ico bita attesta kuko contesta ikosa ibyo twaciye tubikora baca mwemera ko tubikora ko tubwe bari batwantuye mugabo kubera umwanya wari usa n'uwarenganye baje batubwira bati baje batubwira Francine ego ibintu bikoze neza mugabo ntibikunda idecision ya jury yafashe yuko bakudisqualify nta kintu ari gukora naca amahigo yanje kubandanya competition yaciye hagarara turavaho twavuye nka minwi na coach Alois Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye kimbabaye ndabura icyo mvuga bukeye chef wa mission yaraje mu chambre arambwira yuko dufise akanama ku byaraye bibaye dushaka ko tubiganirako nabaye umwana mwiza abasportif ni dukara ico gihe nari gushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki baciye badukoranya delegation d'Etoile baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo bukeye nawe ati nawe tubwira iki ntacyo twohindurako decision yarafashe mugabo twabwiye ukuri mugabo icyambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri si byo mwege muzi abajournaliste si byo mwege muzi mwebwe muzi ibyo bibaza ko ari ukuri mugabo kutari ukuri ibi niko ndavuga ni jewe nzi ukuri ndabwiye ukuri kunovuga yuko kuri 100% jewe abajournaliste bo mu Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru zo kuri zitarukuri n'amateleviziyo kuko nabonye ibintu byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo sosiyo avuga nti ubu n'ubuzima bundi nta mujournaliste yari ku kibuga aho kompetition zabereye nta televiziyo y'abanyamahanga yari ku kibuga aho jezo mwe zabereye azoba ko Francine yarafise ikosa kuko jewe narabonye akavideo abajournaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mukuja mu ikosa wavuga ari ryo twari kureklama abandanye nkuko n'abandi bose bakora ikosa cyangwa bakarikora ikosa bakahovandika bakabandanya competition
aho nabaye umwamikazi, kuko iyo nakorewe ikosa naye gukorera ikosa benshi twari gusanga competition zose twaguye hasi, mugabo nabaye gentleman hama ndatakaza balance, arivyo bavuga yuko narenze ku murongo, nta murongo narenze. Tozera novuga gushimira abantu kuba shite ngaha. Hari umuntu yambwiye ati nkayivyara koko. Bwa mbere noba ndagushimira umuvyeyi wanje, jewe nagenda nkora n'abantu batandukanye baramfasha guhera ayo nahiriye mu Ruyigi gushika ngari Bujumbura. Uko nagenda tera intambwe nagiye nkura n'abateye intambwe nanjye ndonka ibifasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha iburyo bwanje kwa Muvuduka Kwizera yaragize uruhare runini, kuko yatategura association y'amagu jewe simba ni ngaha imbere yanyu sinari kuboneka. Umumenyereza w'inzego z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012, yaciye umuvyeyi atanga anyigisha, twaje ahantu henshi anyigisha ibintu bijanye n'ubuzima, namwe ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete, ntatangiye kumenya Elsie Uwamahoro, Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012, baca abavukanye bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma hari abantu bagi baramfasha, novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke, niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri, abakomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi, mugabo je yaraza kuntera intege akaba n'amafaranga ashaka kuronka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane cyane. Hama ndahura na honorable Gabriel Ndoricima, atatangura nawe nyene yaramfashije atarandira amatike no kuza muri Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Ari Bujumbura ni benshi novuga, hariho abantu bambere imiryango, abantunze, hariho umuntu yitwa Manenge Patrice ntawuzi vraiment ntiyaranze, ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarambwiye kuba iwabo, baramfashe nk'umwana wabo batanzi naye ntabazi, barampaye indaro gashika kure, akora ama competition mvuye ruguru Bujumbura ko nta muryango w'amaraso ari Bujumbura je ndanifise. Hariho umuntu yitwa Ntamvukiye Renova, niwe muntu yasabishure kuza nkayo Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Hariho ubundi novuga yitwa Frederic Mbarusa Frederic, uyu aho niga kuri Stepers bari batwara imodoka gira mwe twara ico KNSS, bari batwara iyanje yahitana imba kuri pa aho nashikiye ico gihe mbe muri Jeux Olympiques aho nashikiye, aho nashikiye nahamaze umwaka imbere y'ukomeza amashuri yisumbuye muri mu gisata ca scientifique B. Uwo nawe nyene ndamushimiye gose. Hariho uwundi muntu yarapfuye yitwa Colonel Darius, nawe nyene narabayiwe yaramfashije gose. Hariho uwundi muntu yitwa izina ryiwe riransize, yitwa Ndizeye Eli, nawe n'umukolonel yaranguriye amata abonye ndi kumwe n'uwo mukolonel yitwa Darius. Hariho umundi muryango wa Ndezi, umuryango wa Habimana Simeo, umudamu wiwe yambere igitangazo. Sinovuga byinshi ngaha, ariko barandeze bambera abavyeyi wa umwana mu muryango. Hariho umuntu yibagiye
ariho infi mugenzi yahoze ari umarbite yampaye amafaranga imbere yo kuja muri Jeux Olympiques za 2012. niyo muntu yatangiye kumpa nabonye amafaranga, yitwa Benini yarampaye amafaranga. Hanyuma noshimira umumanager wanje yarafashe mu bihe bigoye bya transition. Nabwiye nti jewe mpaka jewe nigireyo nibereyo nikorere entraînement ndabe ikizova. Twari dukorana niwe dukorana ni umumanager wanje, sponsor yanje Nike, n'abandi bose bafashe mu mugongo. Hariho abantu bafashe mu mugongo ntazi, ariko bose ndabibuka aho bari bariko baranyumviriza babariye ko je ndabibuka. Hariho abamenyereza bo ngaha bagiye baramba hafi lokal, hariho abatlete twakoranye bo ngaha lokal baragiye barantera intege. Nukuri iyi transition barafise uruhare runini cyane kuko baragiye barampa ingufu. Hanyuma binogaruka ku iki gikombe mubona afise ngaha, iki ni cy'amateka. Nukuri igihe nayitsinde nari ntasinziriye munsi w'ijoro ryose, nari ntasinziriye kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi, byansaba kwihangana kwinshi, byansaba kwizera kuhanitse. Ndayitsindira ndaryoherwa, abantu bose baratangara, ariko navuga nti ntutangare, yari jewe nariko nabitegura. Nandika amateka adasanzwe ku isi yako mondial kuri 2000 metero. Ubu ni jewe baswa umwanya unyaruka ku isi ku birometero 2000, iminota 5 n'amasegonda 21. Nakiranywe iteka rikomeye na leta y'u Burundi. Nakatangaza uko nakiriwe, uko nakiriwe n'abarundi bose, uko nabonye abarundi bose batwenga. Bijya byampaye umunezero, byampaye inguvu zidasanzwe zindi ziyongera kuzo nari mfise. Ndashimiye uwicobari umukuru w'igihugu we yanteye iteka bakanyakirana igishika n'amateka nikadasanzwe. Nibaza yuko so kwishima, nibaza ndumurundi umwe yagiriwe bijya mwabonye. Ndabashimiye cyane. Mu ncamake ni ibyo novuga. Hanyuma nagerageje kuvuga amajambo atomoye yumvikana atagoye. Wakoze kuntega amatwi. Ibibazo uza kuba afise ibibazo ayibaze atumbereje ikibazo kugira ngo dushobore kuyaga twumvikana. Murakoze. Uzovuka canke uwundi yarafise intego azovuga ati nanje ni nashika hariya n'iryo teka ndarikeneye. Jewe ni umuntu akunda respect, barampaye respect, ico gituma nzorigirako kazoguma mbera akaruro abandi kugira batere imbere. Nagira nshimire cyane umuntu wese yagize icyo aterera, umuntu wese yagize ubutumwa ndungikira. Nshimire cyane abaririmbyi, eho kaye nararirimbiwe n'ukuri, mani baheza gihe. Ahubwo nanjye ngiye kuzokwama ndabemereye, ngiye gukora n'intiziganya. Oya sinze kuririmba mugabo byarampaye umunezero. Ndashimira umuntu wese yiyumviye kuri jewe, umuntu yakoze akantu kuri jewe, nukuri byararyoheye. Indirimbo narazishimye. Nifuza yuko mu mwaka uzaba zosanga bashyizeko n'ibindi kuko bizoba ari byiza gusa. Nifuza murakoze, Imana ibageze aho.